Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Ubu rero tugira dutangure guha akanya abantu ngira ndababwira abakohoste turi kumwe ni Alain Majesté, Landry n'Interetse hamwe na Baconibe. Naho mumubona Baconibe nk'umu intervenant n'umukohost nuko gusa Twitter itanyemerera kuronka abakohoste barenga babiri. Na Rumata yari yatubwiye ko aza kutuhojwanya mu nyuma mu kanya kaza kuza. Donc muti rero bajejwe iki Alain Majesté araza kudusomera ama question aze gutora les plus pertinents kuko hari abahitamwo kwandika murabizi ibintu vyo mu Burundi aba yakoresheje faux compte kubera arinze afata ijambo yohava amenyekana bakamumerera nabi. Donc Alain Majesté ari censé gufata les questions les plus pertinentes akazidusomera mu nyuma umushitsi akaza kuzitwishurira. Landry n'Interetse niwe tubwira l'ordre des questions hanyuma Blaise nawe novuga ngo ni nkawe tuza gutora nk'umuntu yorosha ikiganiro. Reka rero muri kano kanya Landry atubwira ukuntu abantu bakurikirana hama dutangure duprocède avec les questions. Ndabona na Maxime yari yamanutse yasubiye kusaba ijambo reka tumutuze. Ego karibu rero pour les autres Landry tubwira ukuntu abantu bakurikirana et on commence avec les autres. Merci. Urakoze imbere yo kumvuga uko abavuga bakurikirana mu nkundire subire ndabibutse les règles de conduite muri space canke amategeko tugenderako. Turazi ko ushobora kuvuga mu Kirundi n'igifaransa n'icongereza bikenewe hama ijambo rihabwa par ordre d'arrivée no kuvuga wacitse ubwa mbere niwe aronka ijambo twanditse urutonde mwaca ndarubasogera mu kanya gato hama turasaba ko uvuga wese akoresha iminota 3 ndabasabe mu nkundire mucagagure kandi mu precise ici ari intervention intererano canke ikibazo birafasha cyane kugira ngo tumenye ko ari intererano canke ikibazo mubajije iyo ni règle ya gatatu hama nkuko twama tubivuga kandi tubisubiramwo nta dérapage canke intervention abusive inappropriée kwemera nukuvuga ntihabe kurengera kurenza urugero canke kwexagera byose tubikora mu iteka no mu rupfasoni rwama ruranga abarundi hama abadashoboye kuvuga ku mpamvu kanaka nkuko Renaud yarabivuze turabasaba ko bo kwandika muri section commentaire babwiye ko uriko radufasha Alain Majesté aza kudusomera bikuru bizoba byaje canke ibibazo tubona ko ari ngombwa canke nkenerwa yuko umutumire yishura hamiki naco nuko abadafise abatariko baravuga nkuko osi vyama benshi babimenyereye turasaba ko bugarana mikro yabo kugira ntihabe ibintu twumva inyuma yabo bica bituma tutumvikana neza canke mu by'amajwi rero ngiriye ko uko abaje hano batanguye gusaba amajambo turatanga usi muri seri za batatu kugira vyorohe iyo baye byinshi bica bigora umutumire kubyandika byose no kubifata canke no kuvyibuka turatangura twumvirize ndondeza aba wa mbere hamara kurikira kuri liste fise professeur Libera nibashira kandi hama El Chanto reka duhere kuri aba batatu abaca bakurikira abo ni bahera ni yaheza kwishuza Pacifique haca haza Maxime hama haca haza kandi uwitwa Muterami hamwe na harundi yitwa Munezero sinzi ko akiringa egarasharinga Munezero Blaise reka tangure muri iyo ordre subiremo tutangure kuri ndondeza hama professeur Libera na El Chanto murakoze ndandeza gatenda akanagoma nongere ko kuvyavuze mukabona hari uwo tumanuye yavuze naze gutangara si kubera ko tuba twanse kwasubira kuvuga niko bitegeza kugira ngo turonka ama place y'abandi baza gusubira kuza kubaza mu nyuma ukuva ko ubajije haheza kanya turamukura kugira ngo turonke place y'undi muntu nivyo ngira nongereko ndabashimiye cyane Landry ngira ngo urankunda cyane gose murankunda mwese kuko nashitse nacerewe savye n'ijambo mu banyuma mbega mbeshe singeza ariko ndabashimiye kuri kino kiganiro mwateguye ndabashimiye no kuba ariko baracumviriza bose jewe nkuko ndabivuze n'ukuri nje nacerewe reka mbanze mpobere cyane Pacifique amahoro Pacifique amahoro cyane nukuri ndaryohewe cyane gose kukumva ndagushimiye kubona witabiriye buno butumwa uri bitumwa ko kweri nagira ndagukeze kuri consistance yawe mu bantu badahora bashimirwa cyane gose buryaye je ndibaze yuko Pacifique arimo mu barundi bitanga muri ino myaka ndibaze yuko wewe urimo cyane simvuze ngo uri umumarayika ariko mvuze ko uri umuntu yitanga cyane gose kandi uri umuntu
consistance yawe ndayishimye ubimenye. Igikorwa mukora canza igikorwa ciza cane gose, igikorwa mukora na fokode co kuzamura murakurikirana hafi nubwo muri kure ibiriko biraba mu Burundi mukadushirako amazina y'abariko barabikora, ni igikorwa gikomeye cane gose kandi nje kubatera intege kubera yuko ntimudebukirwe kuko ubu twinjiye mu bihe n'abuzukuruza bazomenyeshwa bati nguko uko umuntu yari ameze, kuko ubu amarezo sosiyo ubu nico yazanye, internet nico yazanye, hari ibintu bidafudika. Ndabashimiye cane gose ku gikorwa muriko murakora, ku maposte muhora mukora, mukaduha historique y'umuntu ivyo yagiye arakora hana hariya. Ni ibintu nibaze ko tudahora tubashimira cane, no kuri abantu bose bari ngaha ndabasavye bakomera amashi. Ikintu narinje nje kuvuga ubundi narinje nje kwibutsa, kuko n'iryo jambo navuze ko nzohora nza kwibutsa misi yose, nje kubwira abantu barenga 800 muriko murumviriza ngaha ino space yuko kurundarunda ama space mwumviriza mwenyene ntibizobashikana ku nzu 153, nta n'imodoka 55 bizovamwo. Menyereza abagenzi banyu yuko nuguhurira ahantu duhana ijambo twese X yaje kugira ngo ibi bikunde. Naravye nsanga hariho abantu bashika, hariho ama repost 19 n'amakots 2 irayiforo muri 800, umwe wese afise abagenzi barenga 5. Mumenyeshe uwo mugenzi umwe kuri 5 yuko ino space irikiraba hari abantu benshi batabimenye, kandi mubigira akamenyero kubera yuko aha n'ahantu ubu dusigaye duhurira tuvugira atanumwe adufatiye ko inkoho, kubera yuko n'abazoba bafise ubwoba barafise uko binyegeza bakanyegeza amazina yabo, ariko tubigire umugenzo yuko mubonye space reka kuza kuyumviriza wenyene, partage niya gusa, gira partage ugire repost nimba ufise ubunebwe bwo kwandika ko commentaire bigire. Je nivyo nje kubabwira, ahandi ndabateye intege kandi sinoshobora kugenda ntazomereye, kuko jewe abanzi barazi ko nzomera, ndazomereye cane gose abandi bantu bagombye gusabota. Murakoze cane gose ko ijambo bamaramare, murakoze cane. Reka twumvirize. Murakoze. Ndabaramukije mwese, ndaramukije Pacifique, amahoro neza. Nagomba gushima na jewe Fokode ndayizi mu myaka ya mbere kivuka, narashoboye gukurikirana ibikorwa bakora, mbere ndonse akaryo nkasimbira i Burundi, naraja mu bikorwa vyabo. Ivyo rero no kubibandanya naho nuzeye Burundi buri mu ngorane, ico ni cambere. Ica kabiri nagomba kuvuga, ndakurikirana ama space yose amazi misaba, nagira nsabe abari ngaha n'abandi bazoza mu ama space, ivyo dukora vyose, ivyo tuvuga vyose twiyumvire bene wacu bagorewe mu makambi, mu mpunzi, muri Tanzania, muri Uganda n'ahandi. Twibuke n'amarira abarundi barimwo mu Burundi hagati. Mu ncamake igihugu kigeze aho umwansi ashaka. Ivyo rero kubera iki muraja kumva ico nshaka gushikako. Reka fata akarorero mu Bufaransa. Ejo bundi harabaye amatora, mwarabikurikiranye, les élections européennes, ujya hari ugomba kujyanisha abafaransa, uratsinda ayo matora. Abafaransa bose bari mu migambi itandukanye, notamment le Front Populaire, bararengeye ibibatandukanya vyose, malgré ntuzeye kwiyumviro vyabo bidahura, barashoboye kuja hamwe kugira bakize Ubufaransa ntibuje mu minwe y'uwo muhari, kandi ico baragishitseko.
ubu naho bariko bagerageza kuraba ingene barengera ibibatandukanya abatsinze les démocrates kugira bashobore gushaka inzego zoteza imbere ubufaransa. Muri Israel ntuzeye exemple atari nziza, habaye ry'ama attaque, les Israéliens malgré les divisions bararengeye ama division yose baja hamwe pour kugwanira la protection des citoyens israéliens. Naho navuze ko akarorero kabi kubera ivyo Palestiniens bariko barabona n'ibintu bidashoboka. Aho nshaka kuvuga yuko twebwe abarundi nama nabigarutseko vyaratunaniye gusenyera ku mugozi umwe kugira dushayure Burundi. Ivyo rero bisaba yuko nk'uko bikorwa ahandi turengera ibidutandukanya tukaja hamwe kugira turangire dushayure Burundi. Kuvyerekeye President Ndayishimiye canke n'abandi na Nkurunziza ni iki, hariho une analyse de la situation du pays yabaye mu bihumbi 2011 iri muri document yitwa Nonoka Production, un document top secret yabaye publié kuri site ya Rukindikiza. Iyo document ndayifise weekend no yimuha, irerekana neza yuko ari systeme niyo terme bakoresha. Iyo systeme ikaba ifise un leader ariwe président du conseil des sages, mais il a fait aussi laboratoire désigné, je cite, évidemment kuye muri iyo document, plus le conseil des sages. Ico nshaka kuvuga ni iki? Ico nshaka kuvuga Ndayishimiye ni kintu bateruye bashira harya bamuzi neza do A à Z, arya masurino yose yerekana ngere ko bamuzi, abatwara nakagwi niyo système, niyo certainement valide arya madiscours yose, du moins amadiscours ari écrit. Ici je numvise ijambo yavuze umunsi afata ubutegetsi, ijambo yavuze nta mu Kirundi muri culture yiwacu nushobora gutuka abashitsi ufise urubanza mu rugo rwawe. Je numvise aka extrait aho yatuka abazungu, sinigwa ndabisubiramwo, mwarabikurikiye, je suis tombé des nues, je ne comprenais pas quoi. Ariko uno musi ibintu tumaze gutahura neza ingorane ziriho afise. Pacifique, nagoba kukubaza ego ntapeza vraiment ndiko nakora umwuga umwarimu urumva biragoye, abanza kugira introduction hanyuma akabaza ibibazo. Pacifique, igihugu navuze ko kiri mu ngorane, navuze ko ari ingwano, abarundi bose tutezwa kuja hamwe tukarabye dushayura Burundi. Wewe n'abagenzi bawe nabo mwari muri Fokode mwarakoze igikorwa gikora inka, ndazi yuko muri Fokode ari abanywanyi benshi, ariko guhindura igihugu, ingorane ziri mu gihugu bica muri politique. Il se fait que abari muri société civile sont des patriotes, ariko urazi limite. Ejo mwaragiye mu biganiro muri Tanzania kuri Mukapa, on vous consulter, mugabo hageze des décisions na hatacho vyashitseko nta kibanza muri société civile bari bafise. None turavya higuko kigeze, igihugu kiba gikeneye des compétences mu bisata bitandukanye. Muri société civile mukaba mufise quand même une certaine expertise kandi n'umutima w'ukunda igihugu. Nijyari muzogira muti ubu hageze ko tuja muri politique
kuko ibintu bihindurwa muri politike rikadufasha abandi kugira urwo runani rukomeye rubeho mugabo mufise casquette politique sishatse kuvuga urunani rw'abanyapolitike na société civile niki no plutôt kuja muri politique kugira muhindura ibintu voilà sur le terrain muri des acteurs en fait de changement nico kibazo nagomba kubaza ariko n'insista sur ko système CNDD-FDD c'est un système igizwe n'akagwi kaboheye amaboko imugongo abarundi n'u Burundi iyo système rero ce n'est pas un individu nuzokurikira ejo ari wo muri CNDD-FDD bizoguma ari uko kubera ko kagwi biramahoro. Ego murakoze imbere ko twakira El Shanto tumvirize gato Blaise arica tubwira cihuta Blaise. Urakoze cyane ufite Jackie ndagomba ndabibutse nico narandi ntuze Leonard yari yababwiye ni minute 3 umwe ntuze professeur nibajije ko nta kuko yari muri introduction yiwe nkuko abivuze abakurikira mugire umwanya wihuta muzo wamukoze je vais faire en sorte yo kugira chrono ntimubibona ariko nza kuba ndiko ndabikora wumvise ndakubwiye ko asigaye umwanya muto ubimenye kugira ngo ucuha ubundi murakoze je nkurikira Ego Shanto wabyumvise minute 3 ucagagura amubwire ko ikibazo canke intererano oya mpise utubazo tugufinya dutatu nshaka kubaza mbere yavyose ariko manje gushimira umutumigwa Pacifique ninahazwe n'abateguye space bose je nafise utubazo dutatu ikibazo ca mbere kiravuga nashaka udusigurire ingene twisanze ahantu mu ncamake twisanze ahantu yuko turi mu gihugu twibagira ibindi byose ariko kitagira essence ku buryo jewe personnellement twarabuze umuntu yaheruka gupfira muri Congo Brazzaville baramuzana i Burundi kugira ngo bamuhambe Burundi kubera dufise famille nini n'abari bavuye hanze habiki ingorane yuko abantu bose bataja guhamba bagenda ku mpanda hariya guhamba kubera essence twageze ahantu gute urashobora kudusigura mu ncamake majambo avunaguye ni gute twisanze ahantu ni gute kandi twohava ikibazo ca kabiri turavye byabaye i Burundi ni nkuko kuva 2015 yarasongeye isibe niho abantu benshi bisanze barahunze hama jewe nashaka kubaza nka société civile Focode ni gute badashobora kuvuga gouvernement y'u Burundi idashobora kuvuga ati abantu benshi nk'abajene benshi bari mu bihugu biri voisin n'abari hanze kweke u Burundi idashobora kuvuga ati ibi bintu reka tubabarira aba bantu batahe hama dutangure bushasha nkuko mu Rwanda habaye genocide arico ca mbere kibaho ku isi kibi ariko bakaba bavuze ati tubabaranire dutangure bushasha hama ufise icaha gihanigwe ariko ari mu gihugu kubera iki twegi Burundi tudashobora gushika kuri iyo ntambwe nka société civile Focode umva iyo atari another option canke umva atari igitekerezo woshikiriza leta kugira ngo iyo bari abantu abarefugee benshi bari hanze kandi ari abajene aribo bari kugira contribution mu gihugu turabe ko nabo boba abantu bo contributinga kugira umunsi tuve muri problem economique turimo ica gatatu arico ca nyuma aha kuri mwavuze Eden Pinery nukuvuga jewe Eden Pinery ni nkuko mu majambo numvisemo ni nkuko ari nka sarcastic mbese Eden itari vrai ariko president yarayivuze our wish nuko yari kuba Eden nkuko igihugu cyacu camye kiri Eden kera ariko uyu munsi nk'umukuru w'igihugu yavuze ngo Eden ni sarcastic so none akabazo nashaka kubaza nka mwego muri Focode ni ikihe kintu mwokora cyangwa contribution mwokora kugira ngo Burundi tuze dusubire
i Burundi buze busubire kuba Eden kubera uravye tugiye nko kibazo ca hariho abantu imibiri y'abantu b'abanyamurenge bakoresha genocide mu Gatumba abantu 166 bakiryamye hariya mu Gatumba batararonka justice kandi umuntu yabikoze nka space yabaye Nyamitwe avant-hier yaremeye yuko ico kibazo barakizi na leta irakizi na president arakizi kandi baremeye ko ababikoze barabazi bafite n'ama preuve hama wayikoze yarayemeye akaba ari muri parlement ari we Gwasa Agathon hama mugaca mubwira abantu ngo ni Eden. Don't you think that's sarcastic? Kuberiki abantu uriko bagira ngo twe turi muri FN turi happy turanezerewe ufise abantu bajyamye hariya batarakora justice kuburyo n'umunsi wo kuja kwibuka which is next month mu kwezi k'umunani bazoja kwibuka bari abantu babo bagiriwe genocide ntimuraba ha justice kandi iyo dossier muyicaranye muri Ntare House ibujumbura murayicaranye uri Nyamitwe wenyine akaba bavuze ati ico kibazo turakizi dufise n'ama video none mubwira abantu gute kandi Eden hariho ibintu 20 ans muyicaranye n'uwagize iyo genocide muramwicaranye muri parlement iyo Eden mutubwira ntiyumva ko ari sarcastic none fokode wewe ico kibazo wogikemura gute hariho abantu bari muri space canke abagenzi bacu inshuti zacu b'abanyamurenge wewe nka societe civile ico kintu warigeze ugikoraho nimba utaragikozeho ni giki wokora kugira ngo next month on the 13 août niho bazoba bibuka 20 ans nawe uze wikubita mu gikiriza uvuga uti après 20 ans jewe ininahazwe Pacifique wa Fokode iki kibazo narakivyuye ariko kizeke kunanire tuze tugutera amashugwe tuvuga uti après 20 hari ikintu wagikoze kurakoze. Murakoze cyane reka rero duha kanya Pacifique ishure ibibazo bya Ndondeza Professeur Libera hamwe n'ivyo byawe El Chanto Pacifique. Murakoze kandi ndashimiye ababaje ibibazo bose kuko twaganiriye neza kuri Ndondeza jewe bira c'est intéressant umuntu yiswe Ndondeza ari twe tuvuga programme Ndondeza akacaho umuntu yitwa Ndondeza c'est vrai ko ndamuzi wose kuri ndi zina nibaza ko biri muri uwo murongo nyene nkuko yabivuze wo gushigikira ibyo dukora nagomba nanjye subiye ndamushimire cyane kuko yakoresheje amajambo akomeye cyane yo gushima ibikorwa bya Fokode ntaco norenza ko kiretse gukenguruka hanyuma yongeye kandi aravuga ikindi asaba abantu ko iyo hari space boza barayisangiza abandi ibintu ntibigarukire ngaha iki nanjye ngira ndamushigikire nongera ko kandi buriya ndakunda kumva abantu usanga bariko baravuga bati nta numwe ariko arakora nta uriko arakora ico kiza igihugu ariko ugasanga we nyene yiravye naho uwo musaba kugira hotwite gusa y'ikintu atabishobora mugabo ariko aravuga abandi akavuga ati none mwe muri ko mukora iki none mwe muzokiza igihugu gute ariko rotwite yonyene we batoyishobora kuyubahuka rero iki yavuze kirakomeye nuko tumenya ko bino bintu bituraba hari kosa rikunze kuba muri twebwe abarundi byo kwibaza ko hoba hariho umuntu w'igitangaza ashobora kudukiza uwo ntabaho n'uwo muntu w'igitangaza azoshoboka ari uko twese twagize uruhara kugira ngo uwo muntu aboneke tudashobora gushigikira ibikorwa na bitoyi bihari ugasanga umwanya munini tuwumaze n'ico gitoyi uri ko aragikora tumuca intege tumukekeza tuvuga ko ataco bimaze nta na hamwe twashobora gushika umwe wese akwiye kugira examen de conscience kavuga ati mbega jeho muri iyo changement nipfuza contribution ntoyi cyane noba nubahuka gukora yoba ari ico nkuko Ndondeza yabivuze kirakomeye Libera yagize ati ngarutse gato kwa Ndondeza mu kurangiza hari ico yacishijemo yagize ati arazomera abantu
bari bashatse kurwanya kino gikorwa. Nanjye numvise amakuru yagiye aravugwa, nabonye byagiye biravugwa. Ku bwanje ahubwo jewe ujya muntu iyo nabandanya ahubwo ku bwanje mbona ko icyo ariko arakora cyari cyiza. Gute ibintu ariko arakora je ndiko ndabishima. Murabona kuva duhunze ubutegetsi ikintu bwashizemwo inguvu nuko abarundi babura aho bahurira ngo bavugane, abari mu butegetsi n'abari hanze. Amaradiyo yarahawe amategeko, bijya binyamakuru biri mu Burundi birafise amategeko, kizira nk'umuntu yitwa Pacifique inahazo ko yavugiramo, kirazira ko Alexis Nduhije yohabwa ikiganiro mu Isanganiro, kirazira ko Bob Rugurika ejo bomwumva avugiye muri Bonesha, kirazira bajya abantu bose baratanze intonde. Ibimenyesha makuru vyandika nka Iwacu baratubwira bati mumenye yuko twebwe naho cyo bari cyumviro twakivuganye, kirazira ko ifoto yawe ijamwo, kirazira ko izina ryawe rijamwo ngo wavuze iki. Ico gihugu bakoze ku buryo bavuga bati hariho abantu takeneye gusubira kumva ijwi ryabo muri iki gihugu. Rero iciza ujya muntu yakoze mbona ariko arazana, reka nshake mvuge mu izina, iciza Nyamitwe mbona ariko arakora mu gutangura kuza agwanya aho abarundi bariko baravugira nk'uko asanzwe abikora. Nta numwe atangara, niko tumumenyereye, aho nta gishasha kiba kirimwo, nta kindi tumwiteze ko. Mugabo iciza ni giki, nuko ariko aratumenyesha ko abategetsi bazi ibyo tuvuga. Ico ciza yazanye, yaje kutubwira ati bwa bundi izo space mukora ntimuze mwibaze ngo ntaco zimaze, burya turazumva ivyo muvuga biradushikira twebwe abakuru. Ico nibwo butumwa bwiwe bwa mbere. Ubutumwa bwiwe bugira kabiri, hamwe twogira Imana akabibandanya kunyene uwo murindi yarazanye gukora ama space y'ubutegetsi, nuko buke azoba atuzaniye espace abarundi bashobora guhuriramwo bafise ivyumviro bidasa. Bamwe bo mu butegetsi bari mu Burundi, abanyagihugu bari mu Burundi, bakabazana bagahura na twebwe twirukanywe mu gihugu ari sinzi ko bakitwemera nuko turi abarundi, hanyuma duhurire muri espace atanumwe ayigaba, ata sense izoza kutubuza kuvugana, ataperereza rizoza kutubuza, aho abarundi bose bashobora kuhahurira. Intambwe ya mbere ariko arakora, ndaza ko twebwe nko muri Focode turamaze kumutumira mu biganiro, ari biganiro dufite cyitwa Gahaze, akanka kwitaba. Intambwe yiwe ya mbere ni yuko aho guhurira mu kiganiro avuga ati twishurane ku birometero, no kuvuga habayeho space batumiye naka, bukeye Nyamitwe azoca akora space nawe yukwishura uwo muntu, mugabo atemeye ko bahurira mu kiganiro kimwe. Ntaco izo bari intambwe ya mbere iri kwiraza, ariko ku bwanje nabibandanye je ndamushigikiye nabandanye gose, bizotuzanira ko tworonka hamwe twese twabuze ubu abarundi hasigaye hari igihome hagati yabo batagishobora kuvugana. Kandi imbere ya 2015 twarahurira mu biganiro, je ni byinshi cyane twahuriyemo na Nyamitwe, abavyumvirije bose mpanumva babishimba kuba twarabihuriyemwo, baba bo mu butegetsi, baba bo ku ruhande rw'abatari mu butegetsi. Sinumva icobuza ko n'uyu munsi abantu bahurira mu kiganiro mu budasa bwabo kandi bubahana, bagahana ivyiyumviro. Jewe rero ngira ndamutera intege, ibindi ntaco bitubariye ko ashaka kugira ikiganiro ngo agomba amanota bamwe, bamwe baraje gukirisha neza ama space abandi ntibabizi. Sinibaza ko muri twebwe hariho umuntu yiteze kuronka amanota ya Nyamitwe ngo yumve yagize agaciro kubera ko Nyamitwe amuhaye amanota. Ico nabonye ari mwihiganwa umenga n'iry'abana, ngo hejewe ngo nasize ko space ngo abantu bari biyandikije bangana uku, ngo hirya yindi yari imaze iminsi ngahe bangana uku, umenga n'inkino z'abana n'ihiganwa. Nta higanwa turimwo, naho space bamwe abantu babiri, naho hoza Nyamitwe nyene tukayikorana namwe mukatubaza, je nta kibazo no mfise ngo twari babiri. Gihambaye n'ivyumviro bihasohorerwa naho bishobora gushika. Rero je no kuri ndambwira nakomeze atuzana aho hantu hananiranye, aho umenga dusigaye twarabaye ibihugu bibiri vy'abarundi. Hanyuma Libera ntibashira kandi yagize ati muri Focode
yibukije ko atuzi kuva tugitangura kandi nivyo iki yavuze nico Libera ari mu bazi iyo ntango ya Fokode abarundi benshi bataratumenya tutaravuga mu maradiyo tukiri kumwe navuze turi abanyeshuri muri kaminuza dukora amakonferanse hagati yacu tugira amadeba dutumira abahinga batandukanye aratuzi turiko turakora ry'amaproje navuze aratuzi dutangura ishure akanadushigikira Libera yaradushigikiye muri iyo myaka kandi mboneye akaryo ko kumushimira ivyo bintu by'ukuri yarabikoze ndakimushimiye hanyuma yongeye kandi aributsa yuko abarundi bakwiye kujya hamwe ni ijambo rikomeye kandi avuga kenshi rihambaye rwose naco ndagishigikiye ko abarundi bakwiye kuza kugwiza gukorana buriya turica umukeno tukibaza ko ivyo dukora ari bitoyi cyane rimwe na rimwe iyo mpuye n'abanyagihugu n'abanyafrika bandi bo mu bindi bihugu nigeze kwicarana n'abanya Eritrea bariko barumva ivy'iwacu atuga ati mwebwe n'ukuri mwebwe mwaradusize yaba natwe twoshobora kuronka ibintu nk'ivyo vy'iwanyu tukaba dufise aho duhurira ingene tuvuga ingene dushobora kubwira amakungu ibibazo vyacu yoba yari intambwe ikomeye hariho abaturaba bakabona ko twebwe umengo twarabasize kuri iyo ntambwe turiko ntitwice umukeno ngo twibaze ngo ntaco turiko turagira mbere no gukorana buriya turakorana biravye turi complementaire naho tutaba turi twicaranye ico nakoze n'ico ubundi yakoze n'ico undi yakoze wakoze space wagize enquête ya ndondeza n'ubundi icyakozwe na RPA canke inzamba icyakozwe na Renaissance icyakozwe usanga ivyo bintu byose ubiteranije bifise ikintu kimwe bisangiye naho abo bantu batabanje kwicara ahantu hamwe ngo babe bari mu kintu kimwe ariko ico nshigikiye nuko twokomeza gusumba tukagira intambwe isumbiyo yo gutera dukorana yambagije ikibazo hari benshi bakunze kukimbaza mbega mwe muri societe civile ivyo mukora nivyo bavyiza mubaye abanyapolitike mukaja ku yindi ntambwe kubera impinduka z'ibihugu zikorerwa muri politike ni ikibazo kitatworohera ku ruhande rumwe nk'aba banyamitwe twageza ko turi abanyapolitike iyo tugiye muri aba turi kumwe naho hanze nabo bakatubwira ati mwebwe muri societe civile sinzi nyene mwabaye ubwo nimwoza nyene mukagira politike nyene mugashinga umugambwe cyangwa mukawinjiramwo mukaja mu burongozi bikaboneka mukagira uruhara ruboneka politiquement non pas kubandanya muitwa societe civile ico nkunda kwishura nuko naho hoba abo muri twebwe bagira iyo choix bohitamwo kuja kugira politike nyene naho ivyo vyoba twoguma dukeneye amashirahamwe akora ivyo twakora ni ukuvuga ikibanza ca societe civile muri demokrasi kiguma ari ntangere uko twogira kose nta na kimwe vyoba bimaze tuvuze ngo dufuse bino bikorwa vya societe civile ngo tugiye gukora politike twotegerezwa gukora ku buryo n'igihe twoba twagiye habaho societe civile ibandanye ikora ivyo twariko n'igihe twebwe kuba umunyapolitike ntiryo bishira hamwe kuba politike yoba choix y'umuntu bavuga niba ari nka Anshere niko yagize ahora arongoye Ligiteka akavuga ati jewe urugendo nagize muri societe civile rurakwiye ubu ndibaza ko nogira iyindi ntambwe ngomba nje kuba umunyapolitike mugabo Ligiteka yoyo ntiza kuba inyapolitike Ligiteka iguma ari Ligiteka hazokenerwa ubundi mukuru wa Ligiteka ibandanye ibikorwa byayo mu gihe Anshere we yobafashe nk'ingingo yo kuba umunyapolitike ku bwanje nico nibaza ko twoguma tubona kandi twabaye abanyapolitike y'amashirahamwe twavuyemwo yoba turaba nk'uko nyene turaba ubutegetsi nimba abantu bova muri societe civile akaja muri politike bagashikira n'ubutegetsi uruhara rwa Fokode rwoguma ari rwa rundi jewe nagiye ntivyotuma Fokode ntiyoba yagiye ni ukuvuga hagize ubunyuruzwa muri ico gihe Fokode yombaza kujya nahora ndabibaza CNDD-FDD iriko iratwara ari uwundi Ligiteka za raporo yahora ikora Anshere yagiye ntivyohindura ko Ligiteka ibandanye ibaza ibijyanye n'agateka kazi na muntu ico ngira nico
twokumvamwo mu bikorwa bya societe civile nibaza ko bamwe batanatahura buriya mu bikorwa societe civile ijejwe harimo ico nyene cyo guprepara cyo gutegura abanyapolitike bejo ico kirimwo dans les missions de la société civile mu Burundi iyo bariko baravuga bino bintu bakoresha imvugo babwira abanyagihugu batumva n'ivyo bariko barababwira bagahera ubwa mbere bwo kuri definition itari ya société civile iri mu Kirundi ngo amashirahamwe ngo ataho badaharanira inyungu za politike iryo jambo sindaryemera jewe bivana n'ico bita inyungu ya politike amahoro n'inyungu ya politike demokrasi n'inyungu ya politike intwari ibereye n'inyungu ya politike kiretse nimba inyungu ya politike abantu bayifata ko ari ivyicaro vya politike muri ico gihe ico si igikorwa cya société civile ariko kugwanira amahoro ni politike muri kugwanira iteka ry'umuntu wese kirafite ico gipfana na politike mu bikorwa société civile ikora cyane aho ikora neza inzego zose zimeze neza no kwegera inzego za politike tuzisaba gushiraho amategeko meza tukanabazanira hamwe bakanabategurira nabe nayo mategeko tukagerageza kumvisha nk'imigwi biri mu nama nshingamateka tugashikira abashikiranganji tugashikira imigambwe ni politiki ivyo bintu birafise isano rikomeye cyane na politiki umuntu niyovuga ngo nta nyungu ya politiki irimo kuko kuja kumvisha abashingamateka gutora ikintu kandi bakagitora bagishitse ko ni inyungu ya politiki hariyo intambwe mu bijyanye n'ubuzima bwa politiki ico gihugu kiba kigize kubera ico gikorwa cyakozwe n'iryo shirahamwe ico tudakora ni ivyo byo kwitoza ivyo tudakora ni ivyo byo kurondera kurondera kwicara mu bibanza vya politiki ikindi kibazo dukomeye dufise mu Burundi iyo numvirije critique usanga bariko baratugirako nuko politiki ubundi yobereye mu nama nshingamateka mu Burundi atari hibera iyaba inama nshingamateka y'u Burundi iserukira ivyumviro vya politike byose dufise mu Burundi iyaba tugiye mu nama nshingamateka dusangayo Reverien Ndikuriyo nabiwe tugasangayo Alexis Nduhije nabiwe tugasangayo Agatongwasa nabiwe tugasangayo Patrick Nkurunziza nabo bari kumwe tugasangayo Caroline Nditije nabo bari kumwe amasensibilité ya politike tukayasanga mu nama nshingamateka muri ico gihe vyobaye vyoshe gose kubona itandukaniro hagati y'abanyapolitike na société civile mugabo kubera ko inama nshingamateka yacu usanga yigaruriwe n'uruhande rumwe rw'abafise ubutegetsi ugasanga abadafise ubutegetsi bari inyuma ntibarimwo uca usanga ibikorwa byabo badafise ubutegetsi umengo bisa n'ibya société civile umuntu akacasigara yibaza ati none itandukaniro ryabo niriye nimba Pacifique uyu munsi yavuze ko ari abantu banyuruzwa ko ivyo bintu bikwiye kuvaho hanyuma Leonce Ngendakumana afashe ijambo nakaca avuga ati nukuri ibintu tuko turabona by'abanyuruzwa nakambaro kibara mu gihugu umuntu atwumvirije akumviza abo bantu babiri ni gute utandukanya ngo uyu ni société civile ngo nawo si société civile umenga turi bimwe ariko iyo bari mu nama nshingamateka tukabasangayo bose abafise ubutegetsi n'abatabufise tugerageza gukora ku buryo bose baza kuvuga kuri ico kibazo tuba turiko turakora ko vyobaye biboneka neza rero bajya badutera amabuye bo mu butegetsi nibakore ku buryo politiki kinigwa mu nama nshingamateka nibakore ku buryo inama nshingamateka y'u Burundi koko iba ihuriro ry'ivyumviro vya politike vyose ireke kuba inama nshingamateka y'umugambwe umwe baze barabe ko uwo munsi itandukaniro tazoca riboneka neza hagati ya société civile n'abanyapolitike Libera sinovuga ngo ndamwishuye navuze nti ni choix y'umuntu umwe ashobora kuzogira ariko ku bibazo bijyanye no kugwanira ineza y'igihugu biguma bituraba twese bitarinze kuvuga ngo nuko tutagiye mu migambo cyangwa twagiye mu migambo ico kiguma ari igikorwa cya twese kandi société civile uko ndayizi ntibazorekura bazoguma bafatanya n'abandi kugwanira ko Burundi buhinduka igihugu cya demokrasi ko Burundi buhinduka igihugu cy'intwari ibereye kiba igihugu cubaha agateka kazina Murundi wese ikindi nibaza ko ibibazo ngira byo kwa Libera nsa n'uwabiciye ko bya El Chanto kwa El Chanto yambagije ibibazo bitatu aho yambagije ikibazo kitoroshe ati mvuge mu majambo make ati twisanze hano hantu gute ingene yakivuze yaciye atumbereza cyane kuri bino bibazo vy'ubutunzi
iyo kiguma muri rusange cyava kingora cyane ko tugiye ku by'ubutunzi ho gisa n'igisiguritse ingene twageze hano hantu. Umugabo yoba afise mu rugo itongo ririmo ibitoke, ririmo imirima, ririmo inka, ririmo ibindi, akaba afise udufaranga yinjiza two gufasha umuryango, hanyuma bukeye akaca yiha kuba imborerwa, agafata ibyo mu rugo rwiwe wenyene abinyotora yinyegeje, agenda kwinywera inzoga agataha aborewe, akaja ku murindi munini cyane wo kurya ivyo bintu. Nta nkeka ko uwo muryango wo kwisanga mu kangaratete, aho wisanga udashobora kuja kugura akunyu bari bakeneye, ahubwo na bimwe bahora bimbura bagasanga navyo nyene nta bikiriho kandi bari babifise. Natwe twageze aho hantu gutyo nyene. Mu myaka ya kera Uburundi bwafatwa nka kimwe mu bihugu vy'akarorero mu bijanye na administration, mu bijanye na gestion y'ibintu vy'igihugu. Ndibuka mu myaka ya za 90 igihe hateye hadutse ibi vy'imigambwe myinshi muri Afrika, ibihugu vyinshi cyane vyarinjiye mu kaga gakomeye, aho usanga abakozi ba leta twumva ngo muri Central Afrique ngo muri ngo bamaze ngo amezi 18 badahembwa, twumva ngo muri Zaire ya Mobutu ngo abakozi ba leta baramaze amezi 8 badahembwa, tukumva ibihugu vyinshi cyane batubwira ko ivyo bihugu batagihembwa, batubwira ko amatara atagikora, batubwira ko amaradiyo y'igihugu asigaye afite ingorane zo gukora, ibintu vyinshi twumva vyarabaye paralize muri ivyo bihugu. Ariko Uburundi bwo n'igihe bwari mu ngwano buguma bushobora guhemba abakozi, buguma bushobora gukora ivyankenerwa vyabwo, ibi vy'igitoro. Ejo bundi numvise Faustin Ndikumana ariko aravuga ati mu 1996 aho Perezida Buyoya akuriye Perezida Ntibantunganya, ibihugu vy'akarere byose bikadufatira ibihano, aravuga ingene nk'ikibazo c'igitoro baciga mu nama y'abashikiranganje, kavuga ingene ikibazo c'amafaranga mvamakungu baciga, ati imishi yose inama y'abashikiranganje itangoye babwira umushikiranganje w'ikiga ca leta, amajambo yakoresheje sinzi ko byabukonyene, bamubwira bati ukabona tugiye musi amareserve ari musi y'amezi 4 y'amafaranga yo kugura ibyo dukeneye cyangwa igitoro turakurasa. Niyo majambo yakoresheje sinzi ko byavugwa uko nyene. Mugabo uca wumva ingene ikibazo ca gestion, ikibazo cyo gukoresha neza uburyo bw'igihugu cyari ikibazo gikomeye cyane mu ntwaro y'u Burundi. Aho haziye CNDD-FDD twabonye ibiki? Mu mwanya wa mbere bagenda bariba bukebuke, tukumva ngo baragurishije ngo amarengo doro muri Berbe, ukumva ngo barayatwaye, ukibaza izindi ntwaro zose ko zitayagurishije bakayagurisha buke. Ariko aho hose byari bikigendeka, kuko haba muri CNDD-FDD nyene, haba no mu bandi bari mu butegetsi, hari hakirimwe abantu b'ubuntu bagihagaze, bafise ama principe bakigenderako. Ibintu vyayangaye mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, aho bivugwa ko umukuru w'igihugu wenyene yubahutse gutegeka ko bafyatura miliyaridi n'amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi. Ayo mamiliyaridi aca yakoresha mu kugura abageneral bo muri CNDD-FDD kugira bamugumeko, kugira bagire bati naho igihugu kigowe, naho abarundi bariko barapfa, naho isi yose yaduhagurukiye, mwebwe ndabarekuriye, ngibi ivyo bifaranga ndabibahaye, nimugura ivyo mushaka vyose, mukomere mutunge, ariko munjyame ko mundeke ngo mentwara. Uburundi bwapfiriye aho hantu. Iri jambo buriya General Gervais Ndirakobuca yarabivuze mu mvugo yiwe ifobetse, ati ibi vyago byose mubona vyazananye n'ikiringo ca gatatu. Mu kiringo ca gatatu ntimwabibona kuko hari hakiriho amareserve, ayo mareserve yaraheze, nico gituma mubona vyayangaye. Igihugu capfuye mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ivyo bifaranga bafyatuye ni bimwe twabona mu nyuma. Ndayishimiye avuga ko agiye kubihindura impapuro. Hari umuntu yambwiye ati muze murabe ikintu kimwe gikomeye mu bagenero ba CNDD-FDD, uwitwa ko atunze cyane yari General Bunyoni. Ugiye muri bank aho bafata ibintu vyiwe, Bunyoni bamusanze afise amafaranga angana gute? Bunyoni ku makonti afise miliyoni 330, kandi yitwa ko ari we wa mbere atunze.
ariko ugiye ukaraba ibintu abo bajenero bagura uza wumva baguze inzu urupangu ngo baruguze imiliyaridi 10 umuntu umwe imiliyaridi 10 ukumva ubundi ngo yaguze urupangu rw'imiliyaridi 4 inzu ihagaze gutyo bakaguha amafaranga yuzuye none ko ayo mafaranga batayafise ku makonte yabo ayo mafaranga bagura ayo mazu bayavana hehe ivya bifaranga bafyatura ikigira kabiri ayo mafaranga twari twitwa ko dusigaranye muri BRB barayateruye amafaranga mva makungu barayateruye kuko muri vya bifaranga nyene ataco bivuze bafyatuye benshi muri bo bagiye kugura amazu hanze baraguze amazu atari bake muri Canada baraguze amazu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraguze amazu muri Australia baraguze amazu muri Kenya baraguze amazu za Dubai baraguze amazu n'ahandi rero bagiye kugura nukuvuga ubwa mbere bafise bya bifaranga bafyatuye ataco bimaze mugabo hariya hanze ayo mafaranga siyaza gukora nukuvuga hariya hanze hacakora ya madolari ari muri BRB niyo aca sohoka bo batanze bimwe bafyatuye ataco bimaze amafaranga y'agaciro yose y'u Burundi akaba ariko aragenda nuko twagiye kwisanga bose bahiganywe mu gusahagura ibyo dufise mu kigega cy'igihugu mu nyuma za kwisanga byose babimaze ndayishimiye ni wakunda kuvuga ngo mbega umunsi twasanze mu kigega hasigaye ubusa sinzi ko mwibuka ariko aravuga ijambo ngo bizogenda gute bagwanye basahagura igihugu baracibagira nuko twisanze ahantu hateye isoni nkaho tugeze uyu munsi yanambwiye ati mbega noneho hantu tuzohasohoka gute buriya nta yindi inzira ya mbere ni ico kibazo nyene kijanye na gestion aba badutwara batisubiyeko bakaba abantu bakava muri iyo nzira yo gusahagura ntidushobora gukira ni ugukura ubutunzi bw'igihugu mu minwe y'abo bajenerali igihugu kikatunganya ubutunzi bw'igihugu nk'ibindi bihugu vyisoneye ntibishoboka ko tugumana igihugu generali naka umusangana imiliyaridi n'amamiliyaridi atumvikana iyo yavuye akaba atanumwe ashobora kubimubaza ivyo ntibidushobora kubandanya igihugu kimeze gutyo ni nk'uko iyi nyota bafise y'ibintu igoye gutahura ubona abantu bose bubaka amayetaje ngo baja kubamwo kimvire iyi ngwara yateye bano bantu imeze gute umuntu wese etaje y'amaniva 3 4 aza kubamwo wenyene ivyo ari ahandi hantu mwabibonye ku isi bose umwe wese general uyu na etaje akacagura izindi zingaha kubaka izindi zingaha umunsi bavuye no mu butegetsi sinzi ngene ivyo bizu bazoshobora kubibeshaho ni ingwara igoye kumva umwe wese araba mugenzi we ni naco gituma n'amanga y'igihugu bayakora nabi umwe wese yicaye avuga ati naka yamaze kuronka amaparcelle angahe jewe nanje ndacari kuri imwe naka yamaze kubaka etaje zingahe jewe ndacari kuri imwe iyo niyo course barimo iyo course iri kwica igihugu yongera abaza ati muri 2015 ibara ryaraguye ati none ni kubera iki abantu benshi baranahunga ni kubera ko ubutegetsi dufise ataco bukora kugira ngo abantu bagaruke mu gihugu habe yakoresheje ijambo reconciliation habe gusubira kunywana abarundi baheze babane ico rero abantu bataratahura novuga Libera yavuze ko ikimwumvise avuga iki canonoka ico abantu batazi nuko mu byose CNDD-FDD ishaka harimo nyene ko ari abantu batosubira gutaha mu gihugu ico abantu ntibakizi abantu barihenda bakiyumvira ngo ni intwaro isanzwe nk'izindi yipfuza ko abantu babana mu gihugu mu ntumbero zabo harimo ko hariho abantu batosubira kugira ikibanza mu buzima bw'igihugu canke ijambo rikomeye mu buzima bw'igihugu bakaniyumvira ko inzira nziza yabo harimo uko ko boba batakigaruka mu gihugu nimuze mutangare n'inyuma bakoze n'ibindi bituma hari abandi biyongera ko bakagenda jewe sinzotangara muri 2015 hari amakuru twari dufise ajanye n'ivyo n'ibintangaza rero iyo mu byo bakora ubona ko hari abantu badakeneye gusubira kumva mu Burundi no kwihenda kwibaza ko vy'ukuri badukeneye ko tuba mu gihugu
ariko eh, ariko ubuzima bw'ibihugu n'ibintu bigoye cyane, bizogeraho bisanga bategerezwa kureka abantu bagataha bakavugana bagataha, canke bavyanse gose baze bisange bivyara ko aribo binjira mu ngorane zikomeye kubera banse gusangira igihugu n'abandi. Kirya gihugu ni cya twese, uko bukeye uko bwije turirimba ngo Burundi bwacu, si Uburundi bwa bamwe, si Uburundi bw'abafise ubutegetsi, ni Uburundi bwa twese mu moko yacu yose, mu ntara zose tuvamwo n'ivyo twemera vyose, ni igihugu cya twese. Uwo wese yibaza ko ariko arakomera mu kwigizayo abandi, azisanga ariko arikomeretsa mu kwigezayo abandi. Hanyuma yarangije kuri iki ca Edeni de Peneri, ni kuvuga Edeni ibuze vyose. Ati imvugo ya perezida yayise sarcastique, aho aduha ibihushane vy'ivyo tuba turiko turabona. Ataja ku kibazo c'ubutungane, aho abaza ikibazo kijanye n'abanyamurenge bishwe mu Gatumba, aranatomora ati mbega jewe nyene noba mu gihe cyo kubibuka nzoba mu basaba ko ubutungane kuri abo bantu bishwe ku banyamurenge bwokora. Arambwira ko yavuze ko Nyamitwe yavuze ko ikibazo akizi kandi ko bipfuza kugikorako. Kimwe mu bintu abantu bashobora kubandanya bihinda ko no ngaha ni ikibazo cyo kwibaza ko CNDD-FDD ishoboye kuduha ubutungane. Ntabwo ari umugambwe wubakiye ku kubaka ubutungane. Ikintu cyonyene CNDD-FDD yumva yivuze ubutungane ni ukwihora. Bumva ijambo vengeance, ntabwo bumva ubutungane muri uku nyene twebwe twumva ubutungane. Sinumva ingene umuntu yokwitega ko agiye gusaba ubutungane leta ya CNDD-FDD azi iyo nyene imanza yaduciriye. Jewe nzi imanza CNDD-FDD yanciriye. CNDD ivuga iti ndafashe ibintu vyawe byose, ndaguciriye urubanza rwo gupfunga ubuzima bwose, rwo gufata ibintu vyawe, ko kizira kusubira kuronka akazi mu Burundi, ikabikora itanyumvirije, itanasohoye n'ikintu cerekana ati twagirije ko umunsi munaka wakoze iki niki niki niki. Ni gute wo kwitega ko jewe noja gusaba ubutungane CNDD-FDD ngo hariho abantu yimbirije gutunganiriza? Ikintu ishobora gukora, nimba yoshobora guca urubanza rutuma hari umu adversaire wayo yokura mwihiganwa, ivyo irashobora kubikora. Nimba hari umuntu yoshobora gutera ubwoba ikoresheje icyumviro c'ubutungane, ivyo irashobora kubikora. Atari uko intumbero izoba ari ukuzanira ubutungane abanyamurenge, atari uko intumbero kuzoba ari gutunganiriza abarenganijwe, ariko intumbero ari uko bazogira bati turatomboye ko wumva hariho abariko baradusaba iki kiraza kudufasha kwikurako naka. Ivyo nivyo bashoboye. Me ubundi CNDD-FDD ntishoboye gutanga ubutungane ku muntu numwe. Raba urubanza bahejeje gucira Bunyoni wabo, ni gute abantu baca urubanza rumeze nka kujya ushobora kwitega ngo bazoguha ubutungane? Ni iki boja gusaba abo bantu? Jewe vy'ukuri noba ngira ndakubesha. Ico nzokora kuri uwo munsi, tuzibuka abanyamurenge nkuko turatwibuka n'abandi bagiye baricwa. Kuri uwo munsi tuzokwibutsa ubwo bwicanyi bwabaye, kandi tuzobandanya kuvuga ko ubutungane bukwiye kubaho, ariko sinokubesha ngo nzoba mfise ibizigizigi ngo CNDD-FDD irashoboye gutanga ubutungane. Ivyo nayibonye ko mu myaka bamaze batwara igihugu, nico kintu ca mbere nabonye badashoboye na gatoya. Sindabona urubanza rukomeye ku bintu vya kahise bicarira nk'urubanza nyarubanza, twese twagumviriza nk'abarundi, tukumva neza ido nido ry'ikintu, bagakora neza bakerekana umuntu wese ico yakoze, hamwe twese tuvuga tuti vy'ukuri ubutungane uyu munsi bwakoze. Nta na hamwe kuva bafashe ubutegetsi ndigira numva ico kintu. Ico bashobora, iyo twavugije induru nk'umuntu bamufashe bamurenganije, baravuga bati turamurekuye, canke bakarondera ibintu bafondafonda bituma iyo nduru ihava, ariko nta munsi uzosanga batanze ubutungane ku kibazo cari kihari. Urakoze cyane, sinzi ko wowe uhejeje kwishura.
Yego. Urakoze. Imbere yuko duha ijambo abakurikira randi uce ubabwira suite nagira ngo uhe utubazo tubiri twonyene mu twumaze gusoma mu makomantere hanyuma Landry aca atanga amajambo ku bakurikira uze kuvyishurira rimwe inyuma yavyo. Ikibazo ca mbere ni c'umuntu yavuze ati Pacifique wowe ko usanzwe ukunda ibintu byo kutarenganya abantu ni kubera iki komantere muri poste zawe ata muntu ashobora kugira komantere utamuzi akuvuga yuko muri parametre washizemo warashizemo amalimite hari abantu baba bifuza kugira komantere ngo bikanka kubera ko bataba bari mu bantu kwemereye. Ikigira kabiri babajije bati nuwahe muti wewe kubgawe ubona wokogwa kugira ngo ibibazo biri mu Burundi bihere surtout n'intwaro dufise itazi shikora ngo ihinduke. Hari ikindi kibazo umuntu yabajije Kisubiriremo ico cya kabiri sindacumvise neza. Ubona uwokogwa kugira ngo ibibazo abarundi barimwo uyu munsi bihere n'intwaro dufise uyu munsi tazi shikora ihinduke. Itazi shikora apana tutazi itazi. Hanyuma hari uwundi yabajije ikibazo ariko sinzi ko ari ikibazo yavuze ati mbega ko mwazanye sujet de société civile ariko mbona havuga abanyepolitike no kuvuga peut-être yashaka ko turiko tuvuga politique cyane kuruta société civile droit de l'homme je pense abo mushaka kongera ngo aho mushaka guhuma amaso amakungu mumbaze ko ari byo yashatse kuvuga ngo guhegereje amatora na Wirinyamitwe Rafa Pase n'ivyo yavuze ngo ni fièvre électorale n'uyo nico ashatse kuvuga ngo ko mutakora ibiganiro mu 2021 2022 na 2023. Hanyuma ari n'uwaciye avuga ngo nibo washize abantu mwibarabara muri 2015 baranapfa ngo ntwigeze usaba ikigongo ko wabahenze ariko icyo dusanzwe uziko vy'amavyavuga ndakibajije kuko bavuga ngo ari ibibazo no banasimvye nico nakivuze kugira ngo ucumbe. Landry tanga amajambo ribaza ko abakurikira ubazi paraliste baca babaza. Yego cyane urakoze twizere ko Pacifique yumvise ibibazo byawe kandi yavyanditse neza. Reka rero twibukanye abangira mpejambo nabo ko ari iminota 3 baracagagura bakagenda droit au but bakabaza ikibazo canke bakagira commentaire. Haratangura Maxime akurikizwe na Muterami hama Munezero Blaise iminota 3 mudubabarire turakronometra tugeze ku isaha 3:56 ikiganiro gisigaranye isaha imwe. Tudusaba na Pacifique mu kwishura big mukundiye nawe nyene acagagure kugira ngo benshi bashoboka bose bamaze kuduga baronka ijambo. Murakoze. Maxime ijambo ni rwawe mugurure micro. Ego murakoze mahoro neza mwese ndashimiye Renoze yateguye ikiganiro nongera ngashimira umutumire Pacifique. Jewe franchement Pacifique Rufyiri Parsem ba Fosse Ndikumana Parsem bose ndashima ibikorwa bakora kandi urumva ntibabitanguye ejo bundi n'abantu bafitemo experience babizi cyane. Diagnostic de la situation iyo bayiduhaye turayumva tukayemera kandi byinshi tuba tubizi. Mugabo jewe icyambere nashaka gushikako nashaka ndabibutse icyo bita liberté de parole, liberté d'expression, freedom of speech. Dushimire Elon Musk yaduhaye ijambo kubona dukoraniye ngaha imingo yose tukavuga icyo twifuza tukaganira twese hamwe. Tubishimira Elon Musk yatanze miliyardi 40 z'amadolari arayigura. Yatayigura nicyo turonka naho tuvugira tugume tuvyibuka. Rero tuyikoreshe comme outil d'expression pour faire des changements mu gihugu cacu. Simvuze jese mu politique nta na politique nkeneye kujamo nta niyo nigeze njamo mugabo en tant que citoyen ibibazo vy'igihugu birandaba nico gituma ndagira nsabe Renaud pour promouvoir free speech, liberté de parole ugende ushireho GoFundMe abantu bose bivamwo free speech, liberté d'expression bashiremo